Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nyakubahwa umwepiskopi mukuru Evariste Ngoyagoye, dusangiye uru rubanza gukwatira mu busaseredoti. Nyakubahwa abasaseredoti b'umukama mwese muri ngaha, nyakubahwa mwihebeye Imana, bubahwa mwese muri ngaha, bakristo barayike umuryango w'Imana. Ngo mu gihe umwami Oziyasi yatanga, umuntu yitwa Izaya yumvise ijwi ry'umukama rivuga riti, ninde zorunyika, ninde zotubera intumwa? Nawe aca yishura ati, ni hano ntuma. Ayo majambo yo mu gihe ca Izaya uyashize hamwe n'aya majambo twumvise muri inkuru nziza y'uyu munsi, ngo simwe mwantoye yamaranije n'abatoye. Ayo majambo yashize hamwe yamba tumurikira ngo tumenye kandi dutangarire ibanga ry'ubusaseredoti. Ayo majambo twumvisha ko Imana ariyo yonyene ubwayo yitorera abayo, ikitorera abo ishatse kubw'urukundo rwayo, ikabitegurira rimwe na rimwe mbere gushika naho ibanza kubaha ikibabo ku munwa, nk'uko byabaye kuri Izaya, kugira ngo bakire ubuhumane bavukiyemwo canke bakuriyemwo, babegwe gutyo no kuba intumwa nziza z'umukama. Nico gituma igihe cyo kwigina ubusaseredoti nk'iki turimo kibwirijwe kwama imbere ya byose, kutubera igihe cyo gukenguruka ubwo rukundo ntangere rw'Imana. Imana itora bamwe muri twebwe kugira ngo ibaragize ubutumwa bwayo bwiza bwo gukiza abantu. Uyu munsi rero dukengurukira Imana twivuye inyuma kuri aba badiyakoni 9 bagira babe abapatiri, abafaratiri 12 bagira abatirwe mu budiyakoni, n'aba bandi bose babagwa mu ntege. Niko mu maso yacu y'abantu tubona umengo nibo bariko baravyironderera. Mugabo mu vy'ukuri ni Imana yabashize ku rushiko rwayo muri rya jwi ryayo ngo ninde azombera intumwa. Niyo Mana ibandanye bakwega, maze umwe wese akaza aritaba ati, ndi hano ntuma. Ese Imana yobaduhezanyirira koko bakitaba neza kugira ngo baze bayibere intumwa zitera iteka mu kugendera neza ibanga no mu kurangura neza ubutumwa batorewe. Mbega none Imana ibahamagarira iki imbere ya byose? Rimwe na rimwe twibaza ko ibatorera kuba abakozi mu murima wayo, ngo bayifashe mu byimburwa. Ariko iyo nyishu ntihagije, naho ariyo ntihagije. Muri ribanga ry'ubusaseredoti, icyangombwa ca mbere ibatorera no kuyibera abagenzi. Imana ibatora kugira ngo babanze bayibere abagenzi. Kuko tubyumvise mu nkuru nziza, Yesu wenyene ubwiwe yarabitomoye ati, sinkibisa abasuku nabisa abagenzi banje. Umenye ko uhamagariwe imbere ya byose ko umugenzi wa Yesu, umusaseredoti mukuru, kugira ngo buke azara kwigisha kuba nawe umusaseredoti. Kuba umugenzi wa Kristo nibyo byonyene bituma uwatowe ashobora kuba intumwa yiwe, bikamurinda kuba wa mukozi munyakazi
canke mu cangero yironderera ubuzima n'inyungu akura mu kazi gusa. Bavukanye tugira twatire mu mabanga y'ubupatiri, iryo jambo murarigumye kumuzirikanyi, murame murigumije ku mutima wanyu kumuzirikanyi. Ntimuhamagariwe gusa kuba abagendanyi n'abigishwa ba Yezu ngo mwimenyereza akazi azobatuma, muhamagariwe nyabuna kuba abagenzi biwe pamfe, ni ukuvuga abantu barondera kunga ubumwe na Yezu, gusangira nawe umutima kugira ngo musigare mubona ibintu nk'uko we Yezu abibona, gutyo mushobore gukora nk'uko wenyene yokora. Burya ukugira umutima umwe na Yezu mu kumubera umugenzi nivyo biha ingoga umutumwa, bigatuma yamabona igikenewe kandi akagikora ataruha, kuko na Yezu yaca abibona kandi akabikora ataruha. Abahasigaye rero ko utowe yitwararika gushira imbere igihe cyose ibimutuma arushirizaho kuba umugenzi wa Yezu. Ubuzima bwanyu bwose bukwama murondera kurushirizaho kuba umugenzi wa Yezu, kuko uko tuba turushirizaho kuba abagenzi ba Yezu niko turushirizaho gukora nka Yezu, kuko dusangira umutima nawe. Duhereye kuri aya majambo y'inkuru nziza ngo sinkibise abasuku, kuko umusuku atamenya ico shebuja akora, nabise bagenzi banje kuko ibyo nabwiwe byose na data nabibamenyesheje. Duhereye kuri aya majambo duca twumva ko kumenya no kumenyesha amajambo ya data ari ryo shimikiro ryo kuba abagenzi b'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana, no kumenyesha ayo majambo niryo shimikiro ryo kuba abagenzi b'Imana. Yezu ati ubunkunda azozigama amabwirizwa yanje, ahandi naho ati nimwagumya amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, kuko nanje nagumije amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Icatumye Yezu aguma ari umugenzi wa Manase nuko yagumije amajambo se yari yamurungikanye, amabwirizwa yiwe. Kugira ngo umuntu agerageze kubitegera neza, abanza kwibuka ko kuva mu bwuzure bwa kera amabwirizwa yari yatanzwe n'Imana nk'icegeranyo c'amajambo yose y'Imana, ku buryo uyaranguye, uramutse yaranguye yabazi ko yagumye mu bucuti bw'Imana, akaguma kandi no mu bucuti bwabo iyo Mana yiremeye. Kugumya rero amabwirizwa no kugumya amajambo y'Imana, kandi nibyo biduha kumenya ishaka ry'Imana kuri twebwe no kubo idutuma kw'iyo Mana. Yezu yagumye mu binywanyi na se, kuko ico kurya ciwe kwari ukurangura ishaka rya se. Yarimenya kuko yagumya amajambo se yari yamurungikanye, atigeze rero ayahemukira. Mu majambo atomoye, iyi nzira yo kuba abagenzi ba Yezu itwibukije ko ubutumwa bwo gusoma, kuzirikana no gushikiriza ijambo ry'Imana aribwo ntasubirizwa mu rugendo rwo kuba abagenzi ba Yezu. Umusaseredoti arabwirijwe rero kwitwararika kuruta n'abandi bakristo mbere, kwama afata akanya gakwiye ko gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana, kugira ngo amenye ishaka ry'Imana kuri we, aheza rirangure, yongera amenye n'ishaka ry'Imana ku bantu b'igihugu c'Imana, aheza ribashikirize. Uko niko kubera Yezu umugenzi no kuronderera Yezu abagenzi.
kwama twihereza ijambo ry'Imana rikatumenyesha ishaka ry'Imana tukarirangura. Tuca rero tumera nka Yezu kuri se, maze tukaguma mu rukundo rwa Yezu, tukaba bagenzi ba Yezu. We nyene yaravyivugiye ati, abavukanyi n'abavyeyi banje nabo bonyene bakira ishaka rya Data bakarirangura. Ukwakira ishaka rya Data navyo bica mu kwakira rya jambo ry'Imana. Basaseredote dusangiye ibanga n'ubutumwa, namwe tugira twatire muri iri banga, ko twumvise ko kuba mugenzi wa Yezu bica mu gukunda kuza turazirikana ijambo ry'Imana ngo tumenye ishaka ryayo turirangure. Nitwikebuke rero, twibaze niba dufatira akanya gakwiye iminsi yose uyo mwimenyerezo w'umutima wo gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana ngo tumenye ishaka ry'Imana turirangure, twongere tumenye n'ishaka ry'Imana kubo dushinzwe turibashikirize, maze bashobore kurangura nabo nyene ishaka ry'Imana. Be none nk'abo baba bariko barafata akamenyero kabi kukwama bateramira hanze mu biyago, bakama bagaruka ryitereye, baraheza bagakura he umwanya wo gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana kugira ngo barimbure neza ibyo biriwemwo, bongere bategure neza ingaburo y'ijambo ry'Imana rya bukeye. Abamaze kuja muri iyo nzira ndabinginze muyihebe, si inzira nziza nimbi cane. Abatari bwayitangure muyirinde, kuko dushobora kuba umugenzi wa Yezu, intumwa yiwe, utamuri kurazirikana ishaka ryiwe kuri wewe no kubo iyo Mana igomba kugutumako. Nanone muravyumva bavukanyi, byose ntibiherera muri uko kuzirikana ijambo ry'Imana, ariko biravye neza byose bishingiye aho, kuko nukwemera ariko ntango ya byose gushingiye mu kwakira ijambo ry'Imana. Ntawe ushobora kwemera ataronswa mushikirije ijambo ry'Imana. Murumva rero ko ijambo ry'Imana ari ryo shimikiro rya byose. None rero bavukanyi, tugira twatire, Imana ndikeneye abakozi abarimo bose mu vyimburwa vyayo, ikeneye cane cane abagenzi b'umwana wayo. Murihatire rero kuba abagenzi pfamve ba Yezu, muhereye ku gukunda gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana no kurishikiriza abo muzoba mushinzwe. Mubigize gutyo, muzobona ko iryo jambo ry'Imana ari ryo rica ribamurikira, kugira ngo mushobore kwitwararika kuza murasenga neza mudahengeshanya, mushobore kuza muranyinahaza neza amasakaramentu yose, mwongere mumenye n'ingene mwofasha abantu cane cane abagowe n'abarenganywa, kuko muzaba mufise umutima nk'uwa Yezu. Bikira Mariya umuvyeyi w'abasaseredoti arabama hafi, ababera umuvyeyi aza arabakebura ati, icaza kubabwira cose muragikore. Imana ibandanye baduhezagirira. Amen.